Bakunzi b'ijambo ry'umunsi ndabaramukije ndabakunda ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Shishikaye kubifuriza umwaka mwiza cyane wa 2026 uzababera umwaka wo gutotahara. Narababwiye ngo gutotahara iyo umuntu atotahaye n'umuntu aba afise ubuzima. Ndabifurije kuzobona Imana, kuzobona ikiganza cyiza cy'Imana. Ndabifurije kuzokorera munsi y'ijuru ryuguruye. Haleluya. Muzakorere munsi y'ijuru ryuguruye. Ubuntu bw'Imana buziyongeranye mu buzanyu no mu banyu. Ndabasengeye amagara meza, muzagira amagara meza, muzagira inyota yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Inyota yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana izaganze mu buzima bwanyu. Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bizaganze mu banyu. Haleluya. Ndabifurije kuzabona Imana impande zose z'ubuzima bwanyu. Ndabakunda cyane abadushigikira, abadusengera. Umwami Yesu abaha umugisha mwinshi cyane gose. Ijambo ry'uyu munsi bere data ndashishikaye kuvuga hejuru yo gutotahara. Reka mvuge kuri Yosefu. Yosefu ni umuhungu watoranijwe n'umwami. Yaravukana n'abandi bahungu ba Yakobo 12. Uyu ni umuhungu wa Leya. Rakeli yaramubyaye amaze imyaka myinshi. Umunsi yamubyaye yaravuze ngo Imana inkuye igitutsi. Imana inkuye igitutsi. Uyu muhungu avuga ku mugambi udasanzwe w'Imana. Haleluya. Yarasanzwe afise inzozi, akarota. Bene wabo bagerageza kugerageza ngo barebe ko zazo zidashika. Ariko reka ndaguhumuriza nawe, nimba ari Imana yaganirije umutima wawe, nimba ari Imana yakuvuzeho, ukomeze. Yabivuze zo bisohoza. Bene data yaciye mu ngendo zitandukanye. Aha rero ndashaka kuvuga ku muhezagiro se yamuhezagiye. Amen. Ndashaka kubabwira ku muhezagiro se yamuhezagiye. Yaravuze ngo bajya abana bose yarabahezagiye. Yarabavuzeho amajambo, yarabatuye ku amajambo y'Imana. Ariko kandi nahise mu ijambo rya Yosefu. Yaravuze ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cyama cyane. Bene data, igiti cyama, igiti cyera imbuto, ni igiti kiba gifite ubuzima. Narababwiye ngo gutotahara ni ikintu kiba gifite ubuzima. Igiti cyama ni igiti kiba gifite ubuzima. Yavuze ngo Yosefu we ni ishami ry'igiti cyama cyane. Ndakwifurije kwama cyane. Haleluya. Ndakwifurije kwama cyane uyu mwaka wa 2026. Amen. Ishami ry'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Amashami yacu arenga uruzitiro rw'amabuye. Amen. Amashami yacu arenga uruzitiro rw'amabuye. Ishami ry'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Ndakwifurije gutura ku isoko. Niba tura ku isoko ariwe Kristo mwami wacu uzototahara. Umva, cyagiti amashami yacu azarenga uruzitiro. Kurenga uruzitiro Imana izaguhezagira ku buryo nabo hirya bazabona umugisha wawe. Abandi bazara ku mugisha wawe. Ishami ry'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko y'amazi. Haleluya. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko y'amazi. Yosefu ni ishami ry'igiti cyama cyane. Ndakwifurije kwama cyane. Ndakwifurije kwama cyane uyu mwaka. Uyu mwaka uzame cyane. Uzame imbuto z'umwuka wera. Haleluya. Uzame ivyamwa. Abazokurondera ku rukundo bazarukubone kuri wewe. Abazokubona bakubonemo amahoro. Bakubonemo icamwa cy'amahoro. Umunezero. Uzatanga umunezero, kwihangana, kugira neza. Haleluya. Kugira neza. Kandi uzorenge imbibe, uzorenge uruzitiro. N'abandi bazobagira umugisha ku bwawe. Sifa kwa Mungu. Abandi baze bagire umugisha ku bwawe. 2026 ndakwifurije ngo uzobenga Yosefu. Ishami ry'igiti cyama cyane. Haleluya. Ishami ry'igiti cyama cyane. Ndakwifurije kwama cyane. Abazokurondera ku imbuto y'ubugwaneza bazayikuboneko. Nuhura n'abashonje bazorye kubera wewe. Nuhura n'abarushe bazomererwe neza kubera wewe. Uzobera abandi isoko y'umugisha. Amen. Uzobera abandi indirimbo. Uzoberemera abandi indirimbo. Yesu aguhezagira. Uyu ni Yakobo yakuhezagira uyu Yosefu. Mose ngo ahezagira bene Yosefu.
reka mbabwire amajambo make Mose yahezagiye bene Yosefu yakoze ku mutima wanje mu gusubira mu byagezwe cyangwa mu gutegeka kwa kabiri igice cya 33 umurongo wa 13. Haleluya. Yaravuze ngo aba Yosefu abavuga ko Mose ati igihugu ciwe kiragahezagirwa n'Uhoraho. Mwami wa ndakakwifurije reka nawe ndakwatura kuri no jambo ngo uragahezagirwa n'Uhoraho, uragahezagirwa n'Uhoraho. Umuryango wawe uragahezagirwa n'Uhoraho, abana bawe baragahezagirwa n'Uhoraho, ibikorwa byawe biragahezagirwa n'Uhoraho, ubuzima bwawe buragahezagirwa n'Uhoraho. 2025 uragahezagirwa n'Uhoraho. Oh, haleluya, haleluya. Ati igihugu ciwe kiragahezagirwa n'Uhoraho. Igihugu cyawe, igihugu urimo, igihugu cy'u Burundi, igihugu kano karere kacu, Imana igahezagire, gahezagiza amahoro, igahezagize kumvikana, igahezagiza amahoro ava kuri yo. Kironko umuhezagiro w'ibirenze ibindi biva mu ijuru n'uwikime. Ibirenze ibindi biva mu ijuru n'uwikime, n'uw'amazi ajyamye hasi mu kuzimu. Imihezagiro y'ibirenze ibindi byo mu ijuru ndabikwifurije mu izina rya Kristo Yesu. Umurongo wa 14, umuhezagiro w'ibirenze ibindi byezwa n'izuba. Haleluya. Bene data, muri kino gihe muri uyu mwaka nabifurije gutotara uzohezagirwe ibirenze, umuhezagiro w'ibirenze ibindi byezwa n'izuba. Hari ibintu byezwa n'izuba, n'ubirenze ibindi byezwa n'ukwezi gutashe. Ukwezi gutashe, ukwezi gutashe umwami Yesu aza kuremera ibyeze. Haleluya. N'ubirenze ibindi byera uko kwezi gutashe. Haleluya. Oh, haleluya. N'ubirenze ibindi byera uko kwezi gutashe. Mose yasengeye Yosefu. Umurya amajambo yasengeye amasengesho yasengeye umuryango Yosefu yarankoze ku mutima. Nawe reka ndakwifuriza, mbega ndiwe isengesho ryawe nawe twifuza ibirenze ibindi. Umurongo wa 14, umuhezagiro w'ibirenze ibindi byezwa n'izuba. Imana ibiguheze. Haleluya. N'ubirenze ibindi byera uko kwezi gutashe, uko kwezi gutashe umwami Yesu azakwezereza. Haleluya. Uko kwezi gutashe. Amen, amen. Imana izakurinda ubutayu, Imana izakurinda ubutayu. Uko kwezi gutashe izazikwezereza, izo kwezi gutashe cyangwa ibyezwa n'izuba. Umurongo wa 15, oh, sifa kwako Yesu Masiya. Yesu abahezagira bakundwa, umutima wacu unezerewe Imana. Umurongo wa 15, n'uw'iby'agahebuza byera ku misozi yahozeho kera. N'uw'iby'agahebuza byera ku misozi yahozeho kera, n'uw'ibirenze ibindi byera ku mirambi y'amaho, ku misozi. Haleluya. Oh, haleluya. Umurongo wa 16, n'ubirenze ibindi byo mu isi n'ibiyuzuye, byo mu isi n'ibiyuzuye. Umwami Yesu azabiguhe. N'ubirenze ibindi byo mu isi n'ibiyuzuye. Oh, haleluya. Icubahiro kibica Imana. N'ubuntu bw'imwe yari muri cya gisaka cy'amahwa, umugisha ube ku mutwe wa Yosefu, mu gitwariro cy'uwagizwe mukuru muri bene se. Amen. Bene data, reka nkwifurize iri sengesho Mose yasengeye bene Yosefu. Nawe urigira isengesho ryawe ry'uyu munsi, urigira isengesho ryawe ry'uyu mwaka. Aya majambo uyature ku buzima bwawe, Imana iguha umugisha. Haleluya. Kubirenze ibindi. Haleluya. Kiyaga uhezagirwe. Amen. Uronke umuhezagiro w'ibirenze ibindi biva mu ijuru. Haleluya. N'uwikime, n'uw'amazi yo hasi, Imana iguheze ibirenze umugisha w'ibirenze ibindi. Umwami aguha umugisha w'ibirenze ibindi. Haleluya. Yesu aguha umugisha mu mwaka wo gutotara. Umwami Yesu aguha umugisha. Yavuze ngo Yosefu ni nk'ishami y'igiti cyama cyane kiri iruhande y'isoko y'amazi. Mose agiye kubahezagira, aravuga ngo Mana uzobaheza umugisha w'ibirenze ibindi. Haleluya. Umuhezagiro w'ibirenze ibindi byezwa n'izuba, nibyezwa n'uko kwezi gutashe. Mwami Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndakwifurije guhabwa ibirenze ibindi uyu mwaka. Data, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe
sifa kwako Yesu Masiya. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe Mana, ubuzumva uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe kuko uzaduha ibirenze ibindi. Haleluya, uyu mwaka uzaduha ibirenze ibindi. Amen. Umugisha wawe uzoganze kuri twe, uzoduheze gutura ku isoko. Yosefu rishamye igiti cy'amacane kiri hafi y'isoko, amashami yacu azarenga uruzitiro. Turakeneye kuzobera abandi umugisha, turakeneye kuzobera abandi amashimwe. Ishobora kibi cyawe mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.